na RTLebu. RTLebu rero mu majambo avunaguye Madame Sandrine niki muri RTLebu harimo iki? Murakoze cyane mugenzi wanje John. Hanyuma RTLebu runani rw'imbonesha kure rukorera ku mbuga ngurukanabumenyi rwemewe n'amategeko ni Réseau de télévision en ligne enregistré au Burundi. Rwemewe n'amategeko y'u Burundi tariki 9 z'umunani 2023 niho urwego CNC rwashoboye guha uruhusha rwo gukora ku mugaragaro RTLebu. Hanyuma twababwiye harimo imbonesha kure nyinshi zikorerayo. Turashobora kuvuga nkeya yego cyane bariko baradukurikirana bakazumva. Harimo Mwanga Act, harimo Seren Vibes TV, harimo USAID Burundi, harimo Agaseke BTV, harimo Televiziyo Tanganyika, harimo ECTV, Sangwa Mahoro TV, Peace International TV, FTBB, Jumuiya TV, Kabaza TV, hanyuma Woman TV, BAA Media, Gasaka Web TV, Roy TV, Burundi Jobs Media, Ibidukikije TV n'izindi zikiri anko zitararonka uruhusha neza. Muga ivyo turiko turakora uno munsi tuko turahimiriza n'izindi zose zoba zirakora zitakwije amategeko y'u Burundi, tuje hamwe tugire urunani mu kubaka igihugu cyacu. Murakoze cyane kutubwira icyo ari cyo RTLebu. Reka rero twinjire mu idonido ry'ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Twumvise yuko tuza kuvuga kujanye n'ihangiro, ihangiro ry'igihugu ry'ibihumbi 2040 igihugu cifashe, hanyuma 2060 igihugu giteye. Mbega ivyo twobishikaho gute? Mwumvise abatumire dufise hano muri studio. Reka duhere ku mukenyezi. Mbega ihangiro ry'igihugu twobishikaho gute? Hakenewe iki kugira ngo turishigeko? Murakoze cyane. Iryo hangiro iyo vision 2040-2060 igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060, nibaza ko ari ikibazo nkoramutima kiraba umwene gihugu wese, kiraba inzego zose z'igihugu, kiraba umurundi yabo uw'Ubujumbura yabo waruguru yaba n'uwo mu mahanga. No kuvuga ni kibazo cyacu twese. Kugira tugishikeko hakenewe ibintu kuri jewe ndavuga ngo hakenewa ngo ibintu nyamukuru bishika kuri bitatu bikuru. Hariho ico bita amahoro. Ntidushobora gukora mu gihugu kidahagaze neza, mu gihugu kitari stable politiquement canke atamahoro dufise. Ica kabiri naco hategerezwa kubaho diversification économique, no kuvuga habeho gushira imitahe mu bisata bitandukanye, na cyane mu gisata c'amahinguriro, kuko nta gihugu gitera imbere kitagiye mu mahinguriro, kidahinguye ivyo dufise. Nababwiye ico jewe nsanzwe nkora, sanzwe ndi mu isuku n'isukura, aho duhingura umwanda. No kuvuga ico ni gisata kenshi benshi bibagiye, kandi tudashobora gushika mu ihangiro twihaye muri vision 2040-2060 tucirengagije. Dukeneye kubona umurundi wese afise amazi meza, afise n'akazu ka sugumwe. Kanatsinda nyakubahwa umushikiranganje wa mbere niwe yavuze ngo itanguriro nyakuri ry'iterambere rihera ku kazu ka sugumwe. Ivyo rero benshi baragasuzugura, mugabo hariho vyinshi dutegerezwa kwitaho kugira ngo dushike muri 2040. Ndashimira cyane n'umugambi umutambukanyi w'igihugu cyacu, Burundi. Ego umugambi zero déchet. Ujya rero n'umugambi kuri jewe watumye mpaguruka nkumva ndasubiye kugira imbaraga zo gukorera igihugu cyacu kugira ngo dushobore kugera ku ihangiro twihaye. Harimo ico bita les 3R: réduire, réutiliser et recycler. No kuvuga tugabanye imyanda kuva ku ntango, aho bagabanya imyanda uhereye kuri bacita tri à la source, kugabura imyanda, hama ivyo dushoboye gukoresha kandi tubikoreshe, hama ivyo dushoboye guhingura tubihingure.
gutyo dukingira ibidukikije tugabanye za ngaruka zifatira kwihindagurika ry'ibihe tumaze iminsi natwe tubona zaradushitseko twara tuvyumva hanze ntitwari tuzi yuko natwe mu Burundi umunsi umwe bizodushikira rero nivyo utwo tuntu duto twibaza yuko ari duto aritwo tuzotuma twe tugera kure hakaba hariho nico bita les innovations guteza imbere promoting sinzi ko ntuno kivuga mu ihangane voilà abantu bafise ivyumviro bishasha abafise ivyumviro ni bahure n'abafise amafaranga hama dushire hamwe tuteze imbere igihugu cacu murakoze cyane